Yesu ashimwe. Dusangire amajambo dusanga mu cete Paulo yandikiye abaroma igice cya 6 umurongo wa 18 haravuga ngo kandi mwacunguwe ngo ntimuganzwe n'icyaha mujakarira kugororoka. Dusangire ijambo rivuga ngo ntubu muja w'icyaha. Yesu yaducunguye ku musaraba Igorogota kugira ntitubandanye kuba abaja b'icyaha. Harya umuja abafise byinshi adafise ku burenganzira, nashobora kwidegemvya, aracungwa, nashobora gukora icyo agomba, kuja hagomba, kwiha icyo agomba. Tubaye abaja b'icyaha araho tuzibigwa. Rero turabaja b'icyaha kiratuboha, kikatubuza uburenganzira bwo kwidegemvya imbere y'Imana cyane cyane. Ariko nagira ndakwibutse yuko twacunguwe ngo ntitubabaja b'icyaha. Yesu niwe yaducunguye ngo tuba bidegemvya, nitubandanye kujakarira icyaha, ariko ngo tujakarire kugororoka. Niko ijambo ry'Imana ritubwiye. Wewe nanje tujakarire kugororoka, tubabaja bo kugororoka. Niwajakarira kugororoka, nzi neza yuko ingero yawe uzoyironka kandi iherezo ryawe rizoba ryiza, rizoba iryo kubona Imana, kuko Imana nayo nyene iragororotse. Ikindi naco no kubwira, usomye muri iki cete nyene mu gice cya 6 umurongo wa 23 haravuga ngo ingero y'icyaha n'urupfu, ariko ingabire y'Imana n'ubugingo budashira bubonerwa muri Kristo Yesu. Nagira ndakwibutse ngo niwe abandanya kujakarira icyaha, ingero yawe n'urupfu, ariko nitwajakarira kugororoka, impembo yacu no kuja mu ijuru. Rero uguhitamwo biroroshe, uhitemwo ubugingo budashira, ariko kuba muri uwo mwidegemvyo twahawe na Kristo Yesu. Kandi nibigoye cyane iyo itimanye umwana wayo w'ikinege akaza kudupfira ku musaraba kugira tuba bidegembya tuve mu buja bw'icyaha, nizobura kuguha inkomezi zo kugendera mu kugororoka, nizobura kuguha amahoro, uburenganzira ku kintu icyo ari cyo cyose ariko gihuye n'ivy'Imana igomba. Nuko rero nshuti yanje, ntukemere kujakarira icyaha, ariko ujakarire kugororoka, niho uzobona ubugingo budashira. Yesu aguhezagire.